Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wo bandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ntunyemerere rero nkuhe ikaze, ndaguhaye mwaramutse neza canke mwiriwe neza bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi wa gatatu w'igenekerezo ry'icumi na gatandatu z'ukwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Utegerezwa rero gusa gufyonda sabone canke subscribe nawe utarafyondako hama ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro vyose tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure ya Isange TV, imwe rudende ibigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi ata na kamwe kavuyemwo mu buryo butosoye kandi butomoye. Utegerezwa kubandanya ubana natwe. Nokwibutsa ko ngaha kuri ino mboneshakure tugushikiriza amakuru agezweho ariko aravugwa mu bisata bitandukanye, hoba mu gisata c'ubutunzi, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata ca politike, mu gisata c'indero, mu gisata c'inkino, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, kumwe no mu bindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Utegerezwa rero gusa kubandanya ubana natwe vyonyene. Amabanki n'amamikorofinanse ariko yanga guha amafaranga abanywanyi bipfuza ku gutinya ko n'ayahari yoca ahera. Ni inkuru itanezereje abadandaza bose bari mu gihugu c'u Burundi. Narayikugeza ko ku buryo buramvuye ariko womenya ko hari umuyobozi ajejwe ivyirwa kuri lycée communale Iribe i Gitega yahavuye yirukanwa mu kazi inyuma y'uko ahagaritswe yagirizwa guha ibibazo umwigeme yiga mu mwaka wa nyuma mu gisata ca biologie et sciences de la terre. Mu rwandiko rumwirukana mu kazi yamenyeshejwe kuwa 25 z'ukwezi kw'indwi 2023, uwo muyobozi yagirizwa guha ibibazo vya fizike na shimi vy'igice ca kabiri uwo mwigeme. Urwo rwandiko rukaba ruvuga kandi ko uwo mwigeme yiyemereye ko yahawe ibibazo bitagira inyishu n'uwo muyobozi mu gihe umuyobozi we yemera ko yamuhaye ibibazo vyakozwe mu myaka iheze. Nk'uko biri muri urwo rwandiko, uwo muyobozi aragirizwa kandi kuba yaravuganye kw'iterefone mu gihe c'ibibazo n'uwo mwigeme, n'uko babonanye mu masaha akuze muri ico gihe c'ibibazo nyene. Umwigeme yagirizwa guhabwa ibibazo we yirukanywe kw'ishure kuva mu gice ca kabiri bimenyekanye. Ni inkuru itari nziza kuri uwo mwigeme ndetse n'uwo muyobozi wiwe. Nayo kandi amabanki mu gihugu c'u Burundi ndetse n'amamikorofinanse ari mu gihugu c'u Burundi ariko yanga guha amafaranga abanywanyi bipfuza ku gutinya ko n'ayahari yoca abura. Mw'iyi minsi abanyagihugu basanzwe bakora urudandazwa rutandukanye mu Burundi bavuga ko ibikorwa vyabo bitifashe neza. Iyo bagiye gutora amahera babikije mu mabanki babaha intica ntikize ku buryo batagishobora kubandanya urudandazwa bakora. Abandi banyagihugu twavuganye bavuga ko batabarenza ibihumbi 500, ariko ngo hariho abagirirwa amahirwe bakabakwiriza miliyoni 2 bivanye n'ayo babikije. Ni izihe nkwirikizi zishobora guterwa n'iryo bura ry'amafaranga mu mabanki? Ejo bundi naragiye gutora amahera muri banki ntibandengereje ibihumbi 500, ariko hari uwo twahuriye muri posta hanyibira akabanga ko wewe bamuhaye miliyoni 2 ko ari igitangaza asa n'uwukorewe. Urudandazwa rwanje ruriko rusubira inyuma kuko nategerezwa kubikura amafaranga akwiye mbone gukora neza. Niko umudandaza w'imbaho aba muri zone ya Kinama yidoga. Uwundi mukozi wa leta wo mu ntara ya Rumonge we akaba agira ati naranyiwe ko mbikura ibihumbi 400, nategetswe ko mpiga canke ndorera uwoza kubitsa amafaranga kugira mbone guhabwa utwanje. Nk'inkwirikizi zishobora guterwa n'ubwo bukene bw'amafaranga nuko ababitsa amafaranga mu mabanki badasubira kuyizera maze bagashima kuyagumiza muhira iwabo hako baza guhangwa no kubikura utwabo muri banki canke ahandi. Ayandi makuru tumaze guhabwa ariko tutoshoka twemeza nuko ngo igihugu c'u Burundi coba cimirije gukoresha ifaranga ry'Uburusiya bita ruble hamwe n'iry'Ubushinwa bita yuan, hirengagijwe idolari rya Amerika. Bikaba vyoba arivyo vyoba biriko bituma hatangwa amafaranga make. Nayo mu bindi kandi nuko meri ya Bujumbura yashinze amasaha ntarengwa yo kuvuza umuziki mu bunywero. Kuva ku munsi wa mbere gushika ku wa kane, ubunywero bwemerewe kuvuza umuziki woroheje gushika isaha 4 z'ijoro. Ku munsi wa gatanu gushika ku wa Mungu umuziki uzovuzwa gushika isaha 5 z'ijoro.
Iyo ni ingingo dusanga ku rubuga X rwahora rwitwa Twitter rw'igisagara ca Bujumbura yashizweho igenekerezo rya 14 Myandagaro 2023. Mu mwaka w'ibihumbi 2022 hari ingingo nk'iyo yari yafashwe n'umushikiranganji w'intwaro yo hagati, ariko yoyo yabuza amasengero gukora mw'ijoro. Umukuru wa Sena Burundi Emmanuel Sinzohagera ico gihe yamenyesheje ko iyo ngingo itofatirwa amasengero gusa kuko atariyo yonyene hateza urwamo mu masaha y'ijoro. Mu nkuru nayo duherutse kubashikiriza, ingingo isa n'iyo iherutse gufatwa mu gihugu c'u Rwanda. Hoho inzu z'ubutambiro, ububare n'ibindi bibanza bihuriramwo abantu benshi vyategetswe kwugara isaha 7 z'ijoro mu minsi yo hagati mu ndwi n'isaha 8 z'ijoro muri wikendi. Iyo ngingo ikazotangura kuja mu ngiro mu kwezi kw'icenda k'uyu mwaka. Ese mwebwe aho muri, ingingo yafashwe n'igisagara ca Bujumbura muyakiriye gute? Nimutwandikire. Nayo kandi ngibi vyo mwomenya ku musozi uhezagiye wa Mugera. Kw'igenekerezo ry'icumi na 15 Myandagaro 2023 i Mugera harahimbazwa imyaka 125 iheze Kiliziya Gatolika ishitse mu Burundi. Umwe mu banditsi ba Yaga dukesha iyi nkuru amaze kuja aho i Mugera aratubwira bikuru bikuru yahasanze biharanga. I Mugera ni zone imwe mu zigize ikomine ya Bugendana muri provinsi Gitega. Ico kibanza gisanzwe kizwi nk'ikibanza ceranda ku bakristu basengera mw'idini rya Katolika. Ni naho bakunze guhimbariza iyurizwa mw'ijuru rya Bikira Mariya rihora riba ku wa 15 Myandagaro uko umwaka utashe. Vyongeye camye ari ikibanza gihezagiye kuva kuri Mukakaryenda. Mbere katedrale ya Mugera yabaye iya kabiri yishinzwe mu Burundi n'abamisiyoneri mu mwaka w'1989. Ariko rero si ivyo gusa biharanga. I Mugera niho umwami Mwezi Gisabo yavukiye, ariko kandi ni naho umwami Ntare Rugamba yashengereye. Ibigabiro vyo ku musozi Mwishunga nivyo bimenyetso biherekana. Habaye imyaka irenga igihumbi umurwa mukuru w'ibwami. Ico gihe hari hazwi nk'agace gacurirwamwo amacumu n'ibindi bigwanisho bikozwe mu cuma. Muri iyo zone ya Mugera kandi harubatswe ishure ry'uburaro Petit Seminaire de Mugera. Nayo se kandi mwoba muzi uko abapatiri ba mbere bashitse mu Burundi? Guma aha nyene tubibayagire. Ku munsi w'igenekerezo ry'icumi na 15 Myandagaro 2023 Ekleziya Gatolika yarumanije neza na neza imyaka 125 ishitse mu Burundi. Ukaba rero ubona ubu Ekleziya Gatolika itsimbataye mu Burundi. Mu ntango igishika ntivyayoroheye na gato. Igihe abapatiri ba mbere binjira mu Burundi mu mwaka w'1879 ntibakirijwe impundu n'abatwara ico gihe. Ku wa 15 Rusama umwaka w'1879 niho Patiri Denuwo ndetse na Dromo bashika mu Rumonge. Bakiriwe n'umutware Bikari, ariko mu nyuma ahava arabirukana. Yatinya ko umwami Mwezi Gisabo yomenya ko hari abanyamahanga ku butaka bwiwe. Muri ico gihe i Bujumbura hitwa Uzige niho baciye baza bakirwa n'umutware waho Rusavya, ariko nawe nyene yahavuye abirukana. Mu nyuma abamisiyoneri bahavuye bahabwa uruhusha na Musenyeri Geribois, baciye bimukira i Muyaga muri Buyogoma. Umutware waho Muzazi nawe nyene arabarwanya. Barinze kurindira uruhusha rw'Abadagi kugira bagume aho i Muyaga. Hari neza na neza mu mwaka w'1899 aho bashinga imizi. Baciye bashinga ayandi maparuwasi: Mugera mu mwaka w'1899, Buyonga mu mwaka w'1902, Kanyinya mu mwaka w'1905, Rugari mu mwaka w'1909 hamwe na Buhoro mu mwaka w'1912. Mwomenya ko ababikira ba mbere baje muri Mukakaro mu mwaka w'1905. Mu mwaka w'1906 niho bashinga ikigo kuva cabo i Buhonga.